jewe ni muganga Lionel Dushime. Ego nsanzwe nize kuvyerekeye vyo kuvura abana, ego haba mugari vyo kuvura umugwi w'abagwayi bita bafite ingwara ya drépanocytose bakunda kubakorera amaraso. Ego kuvyerekeye mu buvuzi hariho ico twita incanco canke mu gifaransa twita amavaccin, ni ikintu gikomeye cyane rwose ku magara y'umuntu uwo ari wese muri rusange, kubera yuko urucanco rutuma rukinga ingwara umuntu yogwaye akuze canke naho rugakinga uburemere bw'ingwara umuntu yogize, donc amaforme grave. Birumvikana yuko ni vyiza ko uri umuntu kuko kw'isi hasanzwe hariho imigera, ni vyiza yuko twaba dufise incanco zidukinga izo ngwara dusanzwe zihari mu gihugu cacu no kw'isi yose. Ku mwana hoho akivuka ni umwana aba adafise abasirikare biwe, navuga nti mu gifaransa immunité, abasirikare b'umubiri baba badakomeye cyane gose, sigura yuko bahuye n'umwansi nshatse kuvuga nti umugera ama microbe ishobora gucimubangamira ikamutera ingwara zimwe zikomeye zigashobora guhitanira ubuzima bwiwe. Ni muri iyo ntumbero rero umuvyeyi wese tumuhimiriza yuko uri umwana aronka za ncanco nk'uko mwabiyagiwe n'abagenzi banje, za ncanco zose abana baronka aha mu Burundi mbere n'ahandi. Mu majambo make urucanco n'agahande uvuga nti aragahande gatoyi baba bakase k'iyo migera, iyo migera itera izo ngwara bagakata mugabo bakagabanije amakari, mugabo hariho akandi gahande bakora kagomba gususa kari synthetique, bakora kagomba gususa kandi umugera bufise bashira mu mubiri w'umwana canke w'umuntu kugira ngo uwo mubiri ubona bati hariho umwansi canke bacterie ije, umugabo bayigabanije amakari muri vaccin, umubiri ugasha ukora abasirikare bagenda kugwanya ako kansi canke ako gahande gatoyi, auto antigene kandi gatoyi kiyo vaccin. Du coup umwana canke umugwayi ashagira abasirikare, ingwara idahari abasirikare bamwe baca bafata mu mutwe ubwoko bw'iyo bacterie canke bw'iyo microbe, ku buryo hanyuma igarutse ari ingwara y'ukuri abasirikare baba bibuka ubwo mugera, mbere bagaca vyoroha ko biyigwiza mu mubiri bagashobora kurwanya iyo ngwara, uko umuntu akaba akingiwe ingwara canke ubwoko bw'ingwara canke ubwoko bw'ingwara bukomeye, ama forme grave de pathologie. Muri iyo ntumbero nyene ni naho cenda nk'akajya guhimiriza abavyeyi bose bataracandagisha abana babo bashobore kubacandagisha incanco nk'uko bitegekanijwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, kugira ngo abana babo bazogira amagara meza, babeho neza, mbene igihugu kizogire abantu bameze neza, bakaba bafise amagara meza. Hariho n'undi mugwi w'abagwayi b'abadepanocytaires bobo bafise bakunda kugwara cyane gose ama infection. Ni muri iyo ntumbero rero bobo tubahimiriza kuronka izo canco bwa mbere na mbere zisanzwe zitangwa ku bana bose mu gihugu, mugabo hari n'urucanco rubakinga umugera ukunda kubakarira, umugera bita pneumocoque, ubundi bwoko bushika kuri 70, ubwoko bw'uwo mugera bushika kuri 73 ni vaccin bita Pneumovax 23, ituma rero abo bana bagira amahirwe make yo kuza baragwaragurika, hama umuvyeyi ntasubire kuza araja mu bitaro, amahera akagabanuka, akaronka umwanya wo kugenda gukora ako kazi, mbere n'umwana akaronka akanya canke akajya ko kugenda kw'ishuri no kwiteza imbere. Majambo make icyo nashaka kubashikiza ku cyacu cyawe bico.
incanco nkuko nagusiguriye rero nagahimba kumugera ntiyakurya nyine usanzwe ufise nk'ingwara y'umugera hari ibimenyetso umubiri uca werekana mugabo nabibabwiye neza yuko kaba ari agahimba gatoya kandi kagabanijwe amakare rero barashobora kugira utumenyetso tumwe twoba dususa n'ingwara uwo mwana yoba afise mugabo tugabanije dusanzwe nko gushuha kumeneka umutwe utuntu mwinshi ugasanga umwana yacibwemwo utuntu mwene twatugira mugabo ntibiteba akenshi biramara umunsi umwe canke iminsi ibiri rero ku mwana akenshi baba ari abana bakiri batoyi umwana w'ukwezi amezi angahe baba ari abana bataja gukina cane gose canke bakora ibikorwa bibaje kw'ishuri ni gake usanga uvuye gufata vaccin yuko ucukura ibikorwa biruhisha cane gose mugabo ntaho bibujijwe yuko umuntu aronse urwo rucanco yuko yoca aja kuryama kiretse ku ncanco zimwe ku bantu bakuze ntoba ndi cane gose urumva ko kugira ngo tugire amagara meza nuko twicandagisha ego naragize amahirwe yo kugira umuvyeyi yibutse kuncandagisha kuko umuvyeyi wanje ari umuganga aho rero ni nkuko nabisigo ni ikibazo ciza cane gose kandi twifuza kuza mwebwe mushika kure twifuza ko mugerageza guhimiriza cane ku mitumba ya kure kugira batahure akamaro k'urucanco kuko gucandagisha umuntu canke umwana bituma uba umuhaye amahirwe yuko azogira amagara meza muri kazoza nkuko nabisiguye urucanco rukinga ingwara zizoza muri kazoza canke umwana ashobora guhura nazo muri kazoza nk'akarorero nko mu gihugu murazi ko hari abarwayi b'igituntu udashoboye kuronka urucanco rw'igituntu urumva uwo mwana aba afise amahirwe menshi yo kurwara iyo ngwara y'igituntu mugabo ingwara cane forme grave ya ngwara iremereye y'igituntu umva ku bavyeyi baba bacandagishije abana baba ubwa mbere na mbere bonyene bunguze yuko abana babo batazogwaragurika kuza barabatwara ku bitaro umwanya wabo uburyo bw'umuryango mugabo n'umwana akaronka amagara meza akaronka umwanya wo kuja kw'ishuri ngo nawe yiteze imbere mbere no mu zabukuru nawe ntazobe umuvyeyi agwaragurika mugabo yitaho ibikorwa vy'igihugu canke ibikorwa vy'umuryango we kubera yuko umuvyeyi yibutse kumukingirira amagara yiwe akiri mutoya turasubiye kandi guhimiriza abavyeyi bose bagerageze bacandagisha abana ku gihe nk'uko tubisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara